gucisha integuro y'ibwirizwa shingiro wakayicisha mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu vy'ukuri ingingo y'amajana 298 y'iri bwirizwa shingiro ryahinyanywe mugabo kandi ariryo n'ubu turiko turakurikiza ryahahora, iyo ngingo iratomora neza yuko hari inzira zibiri gusa zo kugira ngo ibwirizwa shingiro rihinyanyugwe. Inzira ya mbere niyo bashobora kuricisha mu nama nshingamateka na nkenguzamateka akaba aribo babikora. Inzira ya kabiri naho umukuru w'igihugu wenyene abicishije mu nama nshikiranganji acazana iryo bwirizwa noneho akarizana imbere y'abene gihugu. Ni ibi rero tugomba gukora, ni kamarampaka, ni referendum tugomba kuzokora itareke 17. Ni inzira imwe muri izo nzira zibiri. Urumva rero ko aha naho nyene ari ukubesha.